ijambo ni rwawe. bagenda bakikukira bose imana ibangirire neza nkaba ndabashimiye nshimira n'imana yashoboye kumushikana ngaha nkaba jewe nitwa Rukoza Maria Roza tumugwizatunga ndashimira imana kuva mu bwana bw'iwanje sinigeze n'umwanya n'umunota n'umwe aho ndyamye byutse bari muri imviri hanyuma ikihabaho cyinshi ibintu byenye ariko imana ifashe nshobore kuvuga amajambo nyamukuru mushobora kumwumva nongera ndabifuriza n'umwaka mwiza umwaka uzobagirire neza muronke n'iyindi myaka kubera ibyo mukora sinzi imana yabaduhaye kandi izobakomeze muri uko nyine jewe nyakubahwa narigeze no kuza iwanyu muri mwebwe bwa mbere kwanza mwatanguye kumbura ko aba musanteri bari bandembeje gushikaho nonaha n'itegeko ry'uko icyo kibanza ari ikiwanje ko mfise impapuro kubera nayo binaziberetse ariko gushika n'uyu munsi sindakirunkana amahoro iyo etaje nayubatse kuva muri 2000 kari muri 2000 sinyibuka n'imyaka kubera biramaze no kuba birebire ndayubaka kuva hasi ni hoteli y'akarorero nyakubahwa n'ukuri kw'imana sinishimye je mudafumana nkarara umukanda nkasonza kugira nzoshike ku kintu mbona nanje nzovuga ni nzozi n'ikiwanje nzovuga nishikire sigiye n'isi kubera ibi ni ivy'isi ariko nyakubahwa n'ukuri birateye n'agahinda ngeze imana nabo bari mu barabifu basambura bari ngaha bose bari ngaha nababonye imana yangiriye neza harageze ahantu ngenda nkamera nk'uhinga ariko imana yarambaye sampaye ubushobozi sinayinze sinafuye iyo hoteli ni 5 étoiles yari kuba 10e etage none munsi iri mw'ibarabara ahantu habona hanywera abategetsi umutegetsi wa mbere muri kumwe minisitiri wa interieur kandi aranzi naramutakambiye ndanamusanga ahantu arambwira ngo genda mwumvikane n'abarimo barandutiza iyo mvi umuntu andungika ku muntu nje gusaba ngo amunkureko mugenda mwumvikane ngo wewe ntukuze jewe nkayoborwa rero ibyo bintu ntuzemwo mfise impapuro zose ziranga iyo parcelle nkongera kandi bwa mbere nkaba ndashimira abandi bose baciye muri minisiteri y'ubwubatsi bamwe bashigikira gushika n'uno munsi bamwe nababonye ngaha babahinduye n'abandi nk'umuri bakiriho nta n'umwe atigeze ashigikira nyakubahwa Maire de la Ville Jimmy ari ngaha ndamwubaha ariko n'uno munsi ku munsi kwa gatandatu misi yose kuko yakigize iyo hoteli irimo kave iyo kave ni kave nininya imetero yayo ni 5 kuva hasi ubu rero yarafashe chaque santi ntihagirire ibikorwa rusange ikinogo nimbishije imiliyoni 20 mu minsi yaheze ubu ntazi n'ikindi bizogerako aragisubiza agishiramo zijya modoka zose zigenda zitwara imite yararaguterere niyo abishorera akaza kuhakorera ikivi rusange akongera akaza kugifurira nayo imbere ya zanzi ugenda kuri radio televiziyo n'ahantu muzobona abantu bose benshi bafise imiduga bahita mu mapine naho uyumvire 12e etage ubu rero twari tugeze kuri 4e etage barayisambura yose Maire de la Ville ayihagarikiye n'abapolisi gushikaho abakozi banje bagenda kubafunga nyakubahwa abarimo bariyubaka baragenda barabapfunga gushikaho imiryango yabo iza ku hoteli mugira kandi byarumvikana ati abiwacu barimo baraburiza igufa barimo baraturira n'amabuye
umuji uyu arambera icabona takambira ntabara aba bakozi ba sinda bapfume baza gufunga jewe murundi yarantabaye acaraza n'inguga kandi babafungiye mu gasho hatanabona atanurwandiko ngo yaba babonye jewe hoyo bari kunyereka jewe nkayoberwa rero ico twapfuye na Meri Doraville Jimmy ari ngaha n'uno munsi ejo bundi rero aho mpevye guhunga nkaza sinyigira naho bumva samedi de la semaine passée azanane n'igihugu c'abantu imuhira baza kurima imukurugo iwanje aho nari narateye amashuri nyakuba jemba ku kibuga c'indege keke nijya barabara rigenda ku kibuga c'indege nanje undi muntu nezerwa no kugihugu cacu kisa neza ndi n'umufasoni urazi ko abafasoni bakunda no kugira isuku ndahatera akajarde aho nateye akajarde hajya nkaca ndahatera ibintu vy'ibiyobe kubera urabona ibiyobe bisa n'amajarde kubera je ndashobora gufashta ibintu nkabivanga n'ivyinga kandi bigasa neza n'abantu baraheba bakaza bagahagarara ubwibagwa urabona ko ibarabara rigenda ku kibuga cy'indege acazanana n'abantu baza kubirandura ngo ahasi wawe ngo bazoharima ngo wawe ngo guca muri barabara kangana gutya ngo na agitrosi zohaca iyo agitrosi nayo avuga imodoka yiwanje yagira yitwaye n'uburi muri beseri ataca yiziza yari kuri chantier barake de chantier yagenda itwara ibintu kubera urabona aha muri ville kugira ubakire haba atakibanza kihari arayitwara n'uwo munsi umupolisi avuga ngiye kubaza muri beseri kare kugira ubaze Meri Doraville ngo yavuze ngo kizovaga mufaso umwanya wosongora kugira mushike kwijambo neza na neza kujambo nshaka gushika ko nyakubahwa ndatabara Meri Doraville ambwira ikintu ampamira gushika n'uno munsi tugenda kuzana abantu bari bahakora akaca bapfunga ejo bundi ngira ngo ndagize kamitende nagiye muri Egypt kuzana materiel yo kubaka iyo nzu bihere amafera bitoye mu n'ibihumbi nuko acara fata arabafunga bose ari nako uyu arabi ivyo nk'abantu nagiye kumutabaza abakozi banje bose babapfunze abanyezamu barabimura biba kumutaga amafera beto ubu rero ehera abanyakuba intuze ni inzu yogeze barayimenaguye gushikaho na fera beto bayikatira urabona yuko umuntu azogira yitajwe n'urasigaza amafera beto kugira bazoyubagire mufasi dukundire nyiri cubahiro yavyumvise byarumva baza kubaha igishushanye n'uwo bantu bavuga ari hano araza kubaha ico kuvyo mwashikirije kugira ngo tucumtumanye mwete tubandanye murakoze cyane murumva ko n'abandi bafise ibibazo bakeneye kugira mugabo nashaka igisabo cambuje mu cyumve na chef de zone ngaha ari ngaha niwe arerekesha abantu n'ubu icyo gutangaza cyo no kwinjira oya mugabo hari akantu kamwe gusa nyakuba uwo Meri Doraville rimwe umunota umwe nyakuba umunota umwe era abanyakuba ejo bundi nagiye muri aho ngiye muri Egypt ncabona abasoda bubakira abanyagihugu kubera umugani babati atari mu ngwano barakora nk'abandi bakagenda bakarima bakazishora ibintu mu banyagihugu kandi abanyagihugu bakunda nanjye shitsino igihe minisitiri wa Libanese batwakiriye muri ruguru igitega sinzi imbona umwaje wiwe n'umukoroneli ndabibwiye ati ubu natwe ngaha turafise abasoda bubaka banyeretse none Meri Doraville yagiye abakoromba ubu rero umugani wewe araza aranambwira ati nta n'ahantu na hamwe uzonsakaniriza n'abajya tuzoraba ko ntibazokubakira none nyakubahwa nashaka ivyo bintu mubimbarize Meri Doraville icagora impapuro zose ndazifise ngaha zo muri Libanese bampaye nabo bunyari barahevye barambwiye ati genda witura umukuru w'igihugu kubera na minisitiri wa interieur barabimubwiye hama nkungira nkashimira minisitiri
wa energy urakagira imana iguhezagire yarampaye ibitoro ati genda ukore none musi imashini bije gukura iryo vuyama asukaho ncabona abapolisi baje none ganya kuba abandi bose baranafasha bakanezerwa ati ibisi vy'igihugu kandi bagasifiti wawe n'ivy'igihugu iterambere uwo muntu atashaka iterambere muri iki gihugu bavuga ati ni mwubake natwe turimo turubaka bakadusamburirako mubona tuzobigenza Faso murakoze sinishimye ndavugiye hejuru jewe ndi umugore mukozi kandi n'ibitandege muri uwo murasaba hanze mfise abantu benshi gukorana hanze nizo ndege nozimanura mukuri kandi bababwiye murakoze cyane kuko wewe ikibazo uzanye n'ikibazo kiraba intwaro y'igihugu mbere Duraville uvuze niwe aserukira muri meri none rero natubwire ibyo ari byo atubwire icyo yabigiriye twumve ko tuvyumva kumwe. murakoze nyicubahiro mu kano kanya ubwa mbere hoho uyu mupfasoni arashikuza cyane rwose jewe igihe cyose ndiko ndakora ibikorwa rusangi simba ndi jenyene mba ndi kumwe na televiziyo nationale y'u Burundi aho hantu ariko aravuga ko nama ndahafurira ubu haje kuva ko ndahashe umusenyi nivira ko yakoresheje amamosiyo menshi aho hantu sindigera ndahakorera ibikorwa rusange n'umunsi n'umwe imara mu ijuru nticabona. Icya kabiri ku kibuga cy'indege irya barabara rigendayo nararonse instruction zikwiye ko twategura neza y'ama espace ariko bararima mu kajagari ko twatera amashurwe twahagira neza. Uyu munsi nari mu bikorwa rusange nivyo hanyuma twariko na mustantere wa Ntahangwa turiko turategura tugomba kwinjira mu rupangi we turabe abo bantu badakubura cyangwa batagira imbere yabo batagirira isuku niho rero yuguruye bigoranye ariko nta byinshi twavuganye ivyo bintu byo gufunga abantu jewe ndavyumvitiye hano kandi jewe ndakunda kuvugisha ukuri kandi ukuri ndakuvuze sinakuzira. Umufasoni aritunganya neza uko bishoboka akora ibintu mugwa neza ntaze arambika inteba ishushe abantu ubaye umwenegihugu wa mbere mu gisagara cya Bujumbura anyifatira mu gahanga imbere y'umukuru w'igihugu nubaha cyane rwose kandi ampa amategeko nkayakurikiza kuya yampaye ariko nta kundi ndemeye musese ko amazi nshire ku ivyondo ariko imana izombona ivyo ndimo byose n'ivyo murakoze. Ibyo by'imodoka yavuze ivyo vy'imodoka nta n'ivyo nzi n'ibintu ariko aripangira wenyine mu mutwe mugenda mukabaza komanda PCR akababwira ati Jimmy niba atazi itegeko iyi modoka ifunguwe ari hariya mubaze nimarumaze murafise ama service ahambaye mubasanga ibyo bintu ari byo jembe ndemeye gufunga. Murakoze. kuri ivyo bijanye no gusharitsa iri barabara riva kuri aeroport urazi uko guhera mu mezi aheze nabwanye urugamba kuko dutegeza gusukura aho tuba hanyuma narazungurutse igisagara ico gihe kaba hari ibintu biteye isoni je narajije abantu ariko nk'imihana ishika nka 20 bahamwe iyarara riri ngaho hagati yabo birabananira ko bashobora guteranya n'amahera yo gukota ibeni iziga kuri iryo yarara rikagenda kuri sense
baracamuka hamagara abantu bose bari kuri iri barabara gushaka kuri shaniki abahaba bose ubagirisha inama bose bakore amajardin asa kujya kurya nyene umwe wese imbere yiwe umwe wese imbere yiwe cyambere cyamaze mbere drafire urabagirisha inama barakoresheje inama umva ko watevye utuvuze ikintu nuguca tugikora ntabyo kuvuga ngo tukazoza turarinde rutaye urumva bariko baratanguye none ntibaratanguye reka ndavyivugire rero ubu aho bari banyumve iri barabara ryose kuva kuri aeroport gushika kuri shaniki genda murabe witwa mayondori gene hakoze neza witwa mayondori yarahasharije neza ariko gukora nkabijya bitwara amahera nta kintu na kimwe bitwara ni ukubera umuntu atagira umutima wo kwasharitse kiraho n'amake yanyumvise hariya hepfo imbere y'irya hinguriro ryanyu kwa kwasharitsa kurya nyene rusharitse igihugu cacu n'uhaca abonekwa aciye mu bantu adaciye mu bikoko ibikoko nivyo bikundisha abantu nabo bakunda ahasharije tugerageze rero abantu bari kuri irya barabara bose ari amahinguriro ari iki kuri irya barabara kurya hameze kwa mayondori uhakore hose byabananiye naho nta kibazo twizanira ababikora hanyuma bahembe kuko utazokora ubu turafise amashirahamwe yo kwaruka ubu ariko arasharitse igisagara asukura igisagara tuzobafata tuze babikore bo bavyikorere muga mumenye yuko nimwe muzobahembe uhitemo kuvyikorera cyari tuvyikorera kandi aho rero ukwezi kweze mutaratangwa kubikora zoca nzana babikora kandi muzobahembe ntidushaka kwemera ko igihugu cyacu gisa nabi nimuraba aya mabarabara kugira usharize no kurinda inkoni rero urumva n'uwo mu mama agenda avyumvise yuko hajya anatanze itegeko yuko bose abasharije hasa n'uburyo umuntu aciye abona ko aciye ahantu hanyuma kuvyerekeye iyo nyumbako yiwe nayo ciye saba umushikiranganji ajejwe inyubako mu bisagara infrastructure umushikiranganji w'intwaro hagati umushikiranganji w'ubutungane muce mugenda ico kibazo mukindabire mwebwe nyene nimwe muzompa raporo ingene kimeze n'umuti mwatoye ariko ivyo bintu nivyo bari ivyo barafunze abantu none ukwezi kweze mutaratangwa kubikora zoca nzana babikora kandi muzobahemba ntidushobora kwemera ko igihugu cacu gisa nabi nimuraba aya mabarabara kugira usharize no kurinda inkoni rero urumva n'uwo mu mama agenda avyumvise yuko hajya anatanze itegeko yuko hose abasharije hasa n'uburyo umuntu aciye abona ko aciye ahantu hanyuma kuvyerekeye iyo nyumbako yiwe nayo ciye saba umushikiranganji ajejwe inyubako mu bisagara infrastructure umushikiranganji w'intwaro hagati umushikiranganji w'ubutungane muce mugenda ico kibazo mukindabire mwebwe nyene nimwe muzompa raporo ingene kimeze n'umuti mwatoye ariko ivyo bintu nivyo bari ivyo barafunze abantu none vugira mu gahinga ko je nawe ndababwira none nk'abo bovuga ngo babafunze twoca tubaza uwo muprokirere yemeye ko bafunga bwamugabo reka tumubaze procureur wa ngaha muri ntangwa bari muri mukaza procureur muri mukaza tubwire ingene bimeze ivyo byo ntitwobihe ukonye procureur muri mukaza natubwire ari he si hari ntiyaje komiseri basi komiseri provincial natubwire ingene abo bantu bafunzwe ingene vyifashe si hari nawe nyene procureur yatahari komiseri natubwire komiseri si hari nawe nyene none hari umukuru w'igihugu indogozi nk'izo ntizize bikuye musitanteri wa mukaza
musitanteri wewe hasi tubwire iby'iryo fungwa ry'abantu cyane cyane nayo ibindi ibyo by'inyubako abashikiranganje nibo bazoza kumbwira ingene vyagenze hanyuma tumenye ingingo tuyifatira. Murakoze muvyeyi n'icubaro mukuru w'igihugu uwo mwese muri hano ku kibazo cy'uyu mufasoni naje nagisanzeho mugabo muri make nta bantu nigeze numva kuri dosiye y'abantu bafunzwe nuko biconze ico gushika n'ubu mu kugira agerageze kurwana n'abakora mubuza ashaka kubaka yaciye azana igisirikare mugabo aho bigeze n'ubu n'abantu wa regime militaire de construction nabo nyene vyarageneye banzo mbwire uti yazanye igisirikare yazanye regime militaire de construction okay yego mugabo nabo nyene byarahagaze mugabo kuri iyo nyubaka haniri mwese murahabona ni hepfo y'akabari kitwa Zanzi barubatse gushika no ku metero imwe uva kuri pave acako ibarabara bakwiye bakashaka kubaka kave naje naho nari umuhinga wo kubaka ndabona kiryo barabara yavuye risenyuka canke bimwe tubona mu mateleviziyo inyubako zikoroka zigakorokana abantu n'ibintu basanga ibintu birayangaye ntibafashe ingingo rero yo kumubuza n'ingingo yo gukinga nogarukirizaho kuva hamaze iminsi ndahari muri komine ndabona byinshi kandi umumama turabasomera abantu ba mama mugabo azarigenga ubuntu imbere yuko ndende muto kuri mugabo bigenga ubuntu imbere kwambika ibarabara murakoze nyine cyuhera ndabona Jamari ariko asaba ijambo ngo niwe yagiye kubafunguza reka twumve. Murakoze nyene icubahiro kunyongera ijambo jewe ico nagire mvuge kuri iyo dossier y'umumere vy'ukuri umustanteri yarahari imbere yuko nja kuri ako gasho naramuhamagaye ngo je ntaco nkorana n'abanyororo ngo simfunzwe ngo yene tabariza abapfunzwe niko yanyishuye uwo yasubiriye rero mustanteri nyakuba mustanteri wa Mukaza iyo dosiye nyene kutaro wizo ari kuvuga kutayizi uwo muvyeyi jewe yaragituye mbere nari naruguru ndamanuka nsanga by'ukuri ndamubwira nti jya muri muduga wanje uri filme ntibabone ko turi kumwe nabikoze muri strategie yo kumukingira ko hariho amadosiye udakora ugira ukingire aboneka hanyuma ndagenda ku gasho ndahamagara mu peje nta bantu bapfunzwe niki ngo mustanteri riwaye bapfunze ndamwihamagarira ni aba bantu hari ngaha muri Rohero nibiki ngo nuwo musazikazi wabo ngo nawe ngo nituzi aho ukorera ncajewe ndabwira upeje mu mayeri nyakura upeje aba bantu bare kure ko bari kukiraka bari ko barakora abakozi nyene kubakoresha akabavuga ati jewe ndibapfume bapfuka ngo namuzanye mugabo nimwaba mufise isoni nawe mukeco nyuba mu mufunga nakazi kaje abo bantu by'ukuri uyu mumere ashobora kuba ivyo yavuze vyinshi ya benza urugero yarengeje urugero mugabo mwibuke ishavu nikindi kintu nico gituma wewe wambuke buri ndongozi nyene icubahiro imbiriza ibibazo by'umwene gihugu bitaragera kure ega rinzagera imbere yawe ega yashikiriye umwami ega yatabaje kandi yategerezwa kuvuga uko yumva yagukiwe mugabo ivyo nanje noga haruno abarundi sinkunda umuntu abeshira abantu sinkunda kandi n'umuntu adasonora inzego urwego by'ukuri rwagenywe n'umukuru w'igihugu suko kuvugira ngaha mu ruhame kuko wamumerewe twe namambira abantu je turaba amashira hamwe turafise uburenganzira bwo kuvuga bwo hari ivyo tutavuga byo gushira isoni abantu mugabo ko yabituye bewe abandi bo kubuza kumutunganiza n'ibandi mutunganize se barundi navuze abategereza kuza kubiraba ariko hari akandi kantu c'inkebura nako nyene ari guhava nibagira societe civile niyumvira ko namwebwe burya mutaramenya ingene mukora societe civile umengagiye kugira gusa ize imeze nk'umugumutsi igumura bene gihugu
rabibi muga societe civile nagandabwire iriho kugira ngo imbe kumuvugizi w'abene gihugu imbere ya leta kuko ni mwebwe murabene gihugu societe civile murabene gihugu nico gituma ntigira numva iyo amashikama mu mashengeraje kuko yari guca yubaka amashure agakora ibikorwa societe civile mwebwe mushigikira mu bisanzwe ubutegetsi bw'igihugu kugira mushikira bene gihugu aho ubutegetsi bw'igihugu butari bwashitse mwe muhashike muce muza gukebura muga mwe nasanze muca mwifata nka sentare muja ku maradi bagera cyo bamuvuze yuko ubutegetsi ataco bushoboye none muragumuye bene gihugu ntaco bashoboye giruku urumva basi byananiranye nagira rero ndababwire societe civile iyo mwabonye ibintu mwene ivyo mwebwe muri societe civile mu gihugu igihugu kirafise ugiserukira n'umukuru w'igihugu iyo mugiye gukebura umuntu abijeje mukabona ntaca abibonamo mwebwe murafise uburenganzira bwo kwegera umukuru w'igihugu mukamubwira muti ibintu bimeze uku naho iyo bari umuhanuzi wanje yononye murafise uburenganzira kuza mukambwira neza nivyo muvuga ngo turi benshi societe civile ni nyinshi cyane mu Burundi cyo bita societe civile nama nimvirigere zo zigirisha inama byarandani kubera iki usanga none ko ufise association ni societe civile association yose ni societe civile muti abantu benshi navyo bazi ishegero ni societe civile kugira rero bose ushobore kubumviriza mugabo umwe wese avuze ati jewe ngira ntange raporo y'ivyo maze kubona agaca atanga n'inyisha abona yotangwa ejo umukuru w'igihugu agirisha inama aravuga ati dufashe ingingo izi dufatiye ku byifuzo by'abene gihugu byazanywe na societe civile abo rero uraba nk'ivyo abanyororo umenga bawe badafunzwe nta kiraka ubufise oya ahubwo nk'une wa mbere werekana ingene vyoshoboka ubushobokamwe abantu bake babaho je kubwangingo nta gashoka bagakwiye kubaho ku cifuzo cyaje urumva rero mutangure rero namwe mwumve yuko muriho kugira ufashe igihugu iradio sisentare hari abantu bazi ngo ngiye ku radio nkavuga nzoba ngumuye abantu bace babona ko ubutegetsi ataco bumaze sivyo mbega wofa ko ataco bumaze gute utigeze unamubwira ngo ubwereke